Umuryango wa Generali Alain Guillaume Bunyoni uratabaza. Kuva kuwa mbere umukenyezi n'abana ba Generali Alain Guillaume Bunyoni bugaraniwe muri etage hejuru yo mu nzu yo mu Gasekebuye, nta telefone bafise ngo bitabarize. Ivyo mu nzu vyaranyazwe, abana ntibakija kw'ishure. Abapolisi bariko barakora iterabwoba ku muryango. Inabukwe wa Generali Alain Guillaume Bunyoni nawe acungiwe mu nzu yo muri Nkenga Busoro, nawe nyene nta telefone afise. Hose yacunzwe n'abapolisi, nta winjira nta wusohoka. None ivyaha vy'umuvyeyi vyoba bica vyagira umuryango wose. Muri aya makuru ntimuze gucikwa, turaza kubagezaho ibiri mu butumwa bwoba bwashizwe ahabona n'umwe mu muryango wa Generali Alain Guillaume Bunyoni atabariza abiwe. Hari ivyo yabajijwe ukuntu vyatanguye naho bigezwe, bikuru bikuru rero turaza kubibanyuriramwo ku buryo burambuye. Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri aya amakuru yacu ari nayo ya nyuma kuri uyu munsi wo kuwa gatatu itariki ya 19. Huri hose ntuze gucikwa, usabe kugira gufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa na amakuru dushikiriza imisi yose. Ndabahaye kaze. Reka dutangurire aya makuru yacu ku buryo bw'idonido kw'ijoro ryo kuwa mbere. Uwatanze amakuru yamenyesheje ko abapolisi n'abakozi b'iperereza bageze ku rugo rwa Generali Bunyoni mu Gasekebuye no muri Nkenga Busoro isaha 8 z'ijoro kuwa mbere, bwari ku itariki ya 17 ku kwezi kwa 4 2023. Bagiye barondera Generali Alain Guillaume Bunyoni. Bamaze kumubura muri izo nzu hose, niho baca badukana ivyo kuvuga ko baje gusaka amahera. Ikintu ca mbere bakoze kwabaye gufata amatelefone yose akoreshwa n'abo basanzwe muri izo nzu. Mu Gasekebuye barafunze ibitambara mu maso umukenyezi wa Generali Bunyoni Yasente niyo nkuru n'abana biwe, baca babajana muri etage yo hasi babugaranirayo. Ako kanya baciye batangura guseha ibiri mu nzu muri etage yo hejuru. Bamaze guheza kwiba ivyo hejuru, baciye baduza umugore n'abana muri etage yo hejuru babugaranirayo, babona gutangura kwiba ivyo mu gice co hasi. Uwatanze ayo makuru havuga ko hatwaye ibintu vyinshi cyane kandi ko vyagenda n'imodoka z'igipolisi. Yaragize ati imodoka ya pick-up y'igipolisi yagumye iza guseha. Hariho yahavuye inanirwa irakwama, yo iri muri bwa bwoko bundi bw'imodoka z'igipolisi zera umengo zavuye muri Darfur canke Centrafrica. Iryo soko ry'amakuru yacu rivuga ko n'ibikoresho vy'ishure vy'abana vyoba vyaribwe. Bisanzwe baje kwiba ico babonye cose. Abantu bivye n'ibikoresho vy'ishuri vy'abana, ordinateri z'abana barazijanye, co kimwe n'ibindi ibikoresho. Ikindi rero mwomenya nuko ejo bivye imodoka yo kwa Alain Guillaume Bunyoni. Uwo yatanze amakuru yagize ati ejo baraje bafata imodoka y'imfura ya Bunyoni isanzwe ikora kwa Ziranotse, bategeka umushoferi kwinjiramwo, baca baragenda bayijanye. No kugeza ubu ntituzi iyo modoka iri canke iyo umushoferi ari. Ikindi nuko abana nabo batakija kw'ishure, n'ibintu birimwo akarenganyo katagira izina. Kuva kwa mbere abana ntibarikuriwe kuja kw'ishure. Abana bigani 3, mukuru nawe akora kwa Ziranotse, none ntarekuriwe gutonda ku kazi. 2 basigaye nibo ataho batonda, bari basanzwe baguma amuhira. Gusa ivyo byose nubwo vyabaye, hajemwo iciterabwoba ridasanzwe. Wo hafi y'umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni yaragize ati kwa Bunyoni mu Gasekebuye huzuye abapolisi ahantu hose, mu nzu ku maetaje hose n'abapolisi, mu kigo hose n'abapolisi. Mu muryango ntidushobora kuja kuraba abacu. Amakuru tuguma turonka nuko abapolisi baguma baturubika mu Kabunyoni ngo yerekane iyo mugabo ari, ngo atari gutyo nawe baramujana. Muri Nkenga Busoro basanzeyo inabukwe ya Bunyoni, nawe nyene niyo yugaraniwe.
ubwo rero wo mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni yabandanije hatanga andi makuru agira ati ikindi mwomenya nuko abapolisi bacunze bagoma bahindurwa ubutegetsi bwikeka ko abapolisi bariko baratanga amakuru ejo bazanye abo ku Kirimba kwa Ndayishimiye n'abacungera Ndakugarika ngo nibo batovuga ariko tuguma turonka amakuru y'ibiberayo. Ese Bunyoni yoba ari hehe? Uwo yatanze amakuru abajijwe iyo Bunyoni ari yavuze ko nabo batabizi ariko yibaza ko Bunyoni atakiri mu gihugu. Bimwe mu vyo yavuze watanze iyi nkuru ntiyashimye kuvyandika ku mvo y'umutekano, gusa hari ico umuryango wa Alain Guillaume Bunyoni uriko urasaba. Baragize ati twebwe dusaba ko uburenganzira bw'abacu bwubahirizwa, turasavye bajaneyo abamenyesha makuru birabire ko umuryango wa Bunyoni umerewe, nimba Bunyoni afise amakosa bamwagiriza ayo makosa ntaca aba ay'umuryango wose, nawe nta kosa ry'umuvyeyi ryotuma umwana bamubuza kuja kw'ishure. Wewe turazi ko haranira agateka ka muntu kandi ko ico wanditse gisomwa n'abarundi benshi cane mu mwanya muto. Ivyo biri ku rubuga rwa Pacifique Ninazwi rwa Facebook. Nabandanije yandika agira ati turazi ko ata muntu n'umwe wanka, turagusavye dufashe ushira habona akarenganyo kariko karakorwa ku muryango wa Bunyoni. Umwanya wa mbere twarakuronde turakubura, ubu tukuronse turatomboye, bishirabona abarundi bose bamenye biriko biraba, kumbure hoboneka agahengwe k'umuryango. Pacifique Ninahazwe abandanya avuga ko yaronse n'ubundi butumwa bwavuye ku mubanyi wa Bunyoni mu Kanyosha, yavuze ko vyagendeye inabukwe Bunyoni nawe nyene ivyo yavuze bisa n'ivyo yahawe n'umuryango nk'uko tubibanyuriyemwo. Niko rero vyoba vyifashe mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni. Benshi mu babanyi biwe n'abandi batandukanye mu muryango wiwe bakaba bavuga ko kwa Alain Guillaume Bunyoni abariyo bageramiwe, batamerewe neza ndetse biteye agahinda. Numviza ko abana bose batakija ku ishuri ndetse Mukabunyoni akaba yugaraniwe mu cumba co hasi, ubundi bamujana muco hejuru. Inaboko ya Alain Guillaume Bunyoni nawe ntamerewe neza kuko bose barafashwe bisa naho bafunzwe. Niyo makuru rero yagezweho kuri iyi nkuru ya Alain Guillaume Bunyoni. Tubandanye no kubagezaho ivyayo gushika umuco wose ubonetse. Mu gihe Alain Guillaume Bunyoni yoba abonetse n'ibindi byinshi bizokurikira mukazobironka ngaha kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Bamwe mu babonye iyo nkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwe rwa Facebook bagize ico babivugako. Hari uwitwa Jean Mukwabo, nawe amenyerewe ko atangaza inkuru zo gutabariza abantu bagiye batandukanye. Yoba yanditse komanteri agira ati Pacifique, burya sindatahura neza ko ibintu bigeze ku rugero rwaho umuryango wa Bunyoni ukwitura kugira ubutabarize. Ndadamwe ndajorewe. Burya hari abantu batagira isoni, nta kuntu so canke mwene wanyu bo mubona makosha ugahorerana, mugabo wabona ko ayo makosa yakora akayakorera abandi bari kuyamukorera, amugatangura kuyagura ngo agateka kazina muntu. Nuyo biramufata ahubwo avuge iyo Bunyoni ari, kuko igihe ari gukora amwe mu mabi nko kunyuruza abantu ntiyigera anabwiza nyakuzizwa umuheto. Niko uwo umwe yoba yashikirije. Hari n'undi agize ati Cher frère Pacifique, ufise ubutwari burengeye kuko utabariza bose abo umuntu atokwiyumvira, Imana iguhezagire. Hari n'uwagize ati sintisakaye wari wese yonyagirwa, nawe narabana benshi batakija ku ishure kubera yanagize imfuvyi, gusa turakwemera turerekanye ko ataho wegamira mu gutabariza. Niko rero boba babandarije batera komantere kuri iyi nkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe. Abenshi rero bagiye bagaruka kuri ibi byose byabaye kuva ku munsi wa mbere Alain Guillaume Bunyoni inzu ziwe zisakwa kugeza naho hari amakuru yagiye atangazwa ko Bunyoni yoba yarahungiye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ndetse nk'uko mubizi kuri uyu munsi umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse
yoba yasiguye ko kugeza muri uyu mwanya batazi iyo Alain Guillaume Bunyoni yoba yararengeye, aho yinyegeje ntibahazi, ndetse bivugwa ko ari kuronderwa n'ubutungane kugira ngo abe yabazwa ku madosiye y'ivyaha yoba yagirizwa. Nivyo rero vyagiye bivugwa cane kuri Alain Guillaume Bunyoni. Ndabakengurukiye cyane ko twabanye umunsi wose, ntimuzacikwe n'ibindi tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Usabe kugira mufyonde kuri subscribe canke sabure mutari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira badacikwa nayo tushikiriza. Imana ibahezagire, mugire ijoro ryiza.